Ubuzima bwo muri Kenya rero nk'uko duheruka kubigaruka ko mu kiganiro cyacu twatanguriye ko nari nababwiye yuko umaze kuhashika bivanye n'aho washikiye igisagara kiba cakwakiriye cyangwa uba washikiyemwo kugira ngo abe ari cyo ubamwo, urashobora gukora imyuga itandukanye. Nk'uko nababwiye rero muri make narababwiye yuko hano muri kino gihugu ca Kenya umuntu ashobora gukora imyuga itandukanye kugira ngo abeho. Ntabwo witwaza ngo wabaye mu buzima bumeze gute ukiri iwanyu, wabaye wize amashuri angana gute, wakoze ahantu hameze gute, oya. Kuko hano muri kino gihugu ca Kenya umuntu avuye mu Burundi canke mu Rwanda ashika akora ubuzi buto buto, ubuzi busanzwe cane gose kugira ngo ushobore gusunika ubuzima, ushobore kubandanya, nta vyo kugaya akazi. Ivyo kugaya akazi biri mu bihugu by'iwacu, nivyo usanga dukengera akazi ugahitamwo akazi ngo aka ntako nokora, aka nakabatize, ibintu nk'ivyo. Ariko ushaka gutera imbere muri bino bihugu nta kintu nk'ico ushobora gukora. Ukoze ikintu nk'ico urakena, ugakubitika, ugasubira ugataha iwanyu, ukabaho rero ubuzima wari usanzwe ubamwo. Nk'uko rero twabigarutseko ntari nababwiye ingene ushobora kuba hano muri kino gihugu ca Kenya. Ikintu ca mbere ngenderwako ni ukutagaya akazi, ico ni ca mbere. Ica kabiri, uje ufise umwuga ni ikintu ciza cane c'akamaro cane gose. Uba ufise amahirwe menshi yo gutera imbere mu gihe uvuye mu Burundi canke mu Rwanda ufise umwuga. Vuze umwuga no kuvuga iki? Umwuga ni ikintu cari cyo cyose ushobora gukora utarinze kuvuga ngo uronse abantu baguha akazi. Umwuga ni ikintu wewe wenyene ushobora gukorera ahantu ukitanguriza ico gikorwa ukagikora. Rero akarorero, urashobora kubona abantu bafise imyuga itandukanye, urashobora gusanga abantu bafise imyuga itandukanye, nk'akarorero umwuga wo gushona impuzu, akarorero umwuga hariho imyuga yo guteka ibitumbura, hariho imyuga itandukanye, hariho abantu bazi gukora amatara, kurepara amatara, abo bita aba electricien, hariho aba electronicien, hariho aba mécanicien. Ivyo ni ibintu vy'imyuga, nivyo nashatse kuvuga. Rero mu gihe uzi ko ufise umwuga muri Kenya, ubuzima buroroshe cane gose ku buryo udashobora kwibaza. Mu gihe uhashitse ukamenyera, ukaronka umuntu akwakira, ukamenyera, uraronka ico ukora vyihuse. Ariko ubuzima ni bubi cane, buragoye gose ku muntu ahashitse ata mwuga afise, akeneye gusaba akazi. Ivyo ni ibintu bigorana cane, biragoye kuko deja nakubwiye abantu benshi no haba mu company canke mu ma office atandukanye ntibashobora kuguha akazi wize muri ivyo bihugu by'iwacu. Kenshi baha akazi abantu bize no muri bihugu by'iwabo, kandi n'ubuzi butangwa sikirenga. Nico gituma abantu benshi bace baja muri business niyo iraninga cane muri Kenya, n'ivyashara birakora cane hano muri Kenya. Kandi ikintu kindi naco mwomenya, abakenya hafi ya bose barize, ariko ibintu bakora imyuga itandukanye udashobora kwibaza. Benshi usanga badandaza imboga, badandaza ibintu vyo mw'isoko, ugasanga umuntu urashobora no gusanga umuntu yize rwose, yaranatunze, afise imodoka n'amazu, ariko ugasanga afise nk'akabanza ahantu hateka ifiriti. Rero ubuzima buroroha cane mu gihe utagaya akazi, mu gihe wiha umwanya ugakora, wewe gusa ukaraba ikintu gishobora kuba kikwinjiriza amafaranga ugatera imbere. Rero abarundi benshi ikintu maze kubona bakunda gukora hano muri Kenya, cane cane urwaruka, abenshi badandaza icayi n'ibitumbura, abandi bakadandaza amafiriti. Yego, abandi benshi barakora mu bintu vy'amasaro de coiffure, nko kumwa, ibintu nk'ivyo. Ego, cane abandi batari benshi barashona, imyuga bene iyo. Kandi usanga babayeho mu bihugu vyacu, usanga barungika udufaranga two gufasha imiryango. Hari abafise imiryango ino, hariho abayifise mu Burundi canke mu Rwanda, ubuzima bukabandanya neza ata kibazo na kimwe. Rero
ico nico no gerageza kuvuga uno munsi. Uje uzi ko ufise umwuga ibintu biroroha cyane gose. Icya kabiri muri kino kiganiro nogenda ndabamenyesheje ni ikintu kijanye n'ibintu by'impunzi. Ibintu by'impunzi kenshi mu gihe ushitse mu gihugu cyo hanze, icya mbere na mbere coco mwomenya Kenya nta visa irihisha ku muntu wo mu Burundi canke mu Rwanda. Bisaba ko ufise icyangombwa hanyuma ugeze ku mupaka bakaguha visa imara swata amezi 3 canke imara amezi 6. Mu gihe aheze bitegerezwa ko ushobora gusohoka ukava mu gihugu ukinjira, winjiye gushasha bakabona ko hongera iyindi. Ariko nk'abantu bava muri za Kongo mu bindi bihugu bategerezwa kwishura amadolari 50 ku kwezi. Rero abantu benshi iyo bashitse mu gihugu ibyangombwa bikabaherana canke amaviza akabaherana kugira ngo birinde gufatwa canke kugirante, abenshi baca baja kwideklara bakavuga ko bahunze kugira ngo bashobore kwifuka iyo shusho ya UN, bashobore no mu gihe bafashwe bavuge yuko bagizente bahunze. Rero ibyo nabyo ku bwanje sinavuga ngo ni bibi canke ni byiza, bivana na decision y'umuntu, ariko urumva aho naho nta kirekire no bivugako, ariko nuko bimeze. Ikindi naco nogenda ntabashikirije, muri Kenya hasanzwe hari ikambi y'impunzi, abarundi benshi barimwo, abatanzania, abanyarwanda, abaganda, aba Ethiopia, aba Somalia, aba Sudan, ibihugu byinshi bya hano muri Afrika niho bahungiye. Iyo kambi bayita Kakuma Refugee Camp, iri ku mupaka wa Sudani na Kenya. Iyo kambi irimo abantu b'ibihugu bitandukanye. Hama ico mwamenya kuri iyo kambi, abantu bayirimwo baragira amahirwe yo kwiga, yaba imyuga canke amashure asanzwe. Rero uparvenye kuza muri Kenya nk'ubu unye, urashaka kuba udafise umugambi wo kuza kurondera ubuzima, ukavuza ati jewe shaka kugenda kurondera education yo muri Kenya, ubumenyi. Urashaka kuza ugashikira muri Kenya, hama ukagenda mu ikambi ukaronderayo ubwo bumenyi, ukapplyinga ishure, ugakora ikibazo, ugiye uhawe ishure ugashobora kwiga ishure bawifuza. Hanyuma ikindi naco mwomenya nuko kubijanye no kuronderaho ubuzima muri iyo kambi bitoroshe, kuko ubuzima bwaho buragoye cyane, klima yaho iragoye cyane, imfungurwa zaho ziragoye cyane, amazi yaho ni kibazo kuko ni mu bugaragwa, ni kuzuba, ni mu ivumbi, ni mu byondo. Ubutaha nzokora ikiganiro kijanye kuri camp. Ni kambi zibiri ziri muri Kenya, hariyo bita Dadaab Refugee Camp iri ku mupaka wa Somalia na Kenya, hari yindi bita Kakuma Refugee Camp iri ku mupaka wa Kenya na Sudan. Rero nzogira ikiganiro cerekeye ivyo kambi, ubuzima bwaho. Abantu benshi barahendwa bakajayo bavuga ngo bagira baje mu hanze, nguje ngucugenda baca bagutwara hanze, ariko sivyo na gatoyi, n'ububeshi, kuko hari n'umuntu usanga amaze mu ikambi imyaka myinshi ugasanga ntaraje. Ico kiganiro nzogitegura nico kizokurikira iki nkoze. Abantu benshi barahendwa bakababwira ibitari ibyo, ariko jewe nemeye kubabwiza ukuri kw'ibyo nzi, ibyo nabonye, ibyo nzi neza naciyemwo, kuko sivyo mbwirwa, ndababwira ibintu nzi jewe nyene niboneye n'amaso yiwanje. Rero murakoze cyane, reka ikiganiro cy'uno munsi ndakirangirize ngaha. Mwibuke kugira subscribe, share, like na comment. Abafise utubazo barashobora kumbaza. Next time nzokora ikiganiro kijanye n'amashure hano muri Kenya, n'ubuzima hano muri Kenya, ngene amazu arihwa, ingene ushobora kwipanga kugira ngo uronke uduhera two kubika
kurungikira muhira no kubaho hano muri Kenya. Nongere mvuge ku bijanye n'ubuzima bwo mu ikambi. Ikintu ushobora kunguka mu ikambi n'ikintu ushobora kuhahombera mu gihe ugiyeyo. Ndabashimiye rwose rero mwe mwabanye nanje, murakoze, tuzosubira. Shalom.